Reka nsubire ndabaramutse n'abandi ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV ya mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa hirya nino. Hari amakuru yihuta cane tugiye kubashikiriza avugwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura. Akajagari k'abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ayo makuru tugiye kuyabashikiriza mu buryo bw'idonido. Nimba tarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Turazikaho muri hirya nino hatandukanye mukunda amakuru n'ibiganiro vyacu. Kubari mu Burundi mwese ndabaramukije, abari mu bihugu bibanyi mu Rwanda, Kongo, Uganda, Tanzania n'ahandi mwose mwamuherereye ku mugabane wa Afrika nibagiye namwe muri Amerika, Aziya na Buraya mwese ndabahaye ikaze mwano makuru. Ano makuru yo kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa kabiri 2023. Dutangurire kubirabana n'ibi bivugwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura. Akajagari k'abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Bamwe mu bakozi biperereza, bamwe mu bakozi bakorera ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye Bujumbura baridogera abakozi biperereza baherutse kuhazanwa. Babagiriza ko bariko baratukisha igihugu mu nyifato ziteye isoni zo gusaka amasakoshi y'abantu mu buryo bunyuranye n'amategeko. Umwe muri bo yagize ati: ndabaramukije, nje nkorera ku kibuga c'indege i Bujumbura. Hari ibibazo mbona mukwiriye kudufasha gushira habona bikamenyekana kubera biriko biraha isura mbi igihugu cacu. Haraciye hafi indwi zitatu hazanywe abakozi biperereza ku kibuga c'indege. Ingene abo bantu bakora birateye isoni. Aeroport isanganywe abakozi ba Autorité de l'Aviation Civile bakurikirana ivy'imizigo y'abaca ku kibuga c'indege. Iyo indege izanye abantu, imizigo irafise ingene isuzumwa mu cuma, abakozi babonye ikintu giteye amakenga bagasaba nyanumuzigo kugurura bakaraba. Ariko ntikibuza ko ivyo vyose vyakozwe neza, uza ubona abakozi b'iperereza baduka giturumbuka bagasaba ingenzi ije kugurura isakoshi ngo barabe nabo ibirimwo. Aho rero umuntu bamusaba gukuramwo ibintu vyose akabishira hasi. Kandundura nivyo twabonye hirya y'ejo, abakozi b'iperereza baja no muri parikingi bagategeka ingenzi ije mu gihugu kandi ivyayo vyose vyasuzumwe neza, bakayisanga hanze aho ifatira taxi ngo ugurura turabe ivyo ufise vyose. Mwumve namwe iceyi baba bambitse igihugu. Ahandi naho iyo umuntu aje kwinjira kuri aeroport afise urugendo, murazi ko naho nyene imizigo isuzumwa. Iyo nk'ibiro birenze umuntu baramubwira ko agabanya ivyo ajanye. Iyo babonye afise ibitarekuriwe kuja mu ndege baramusaba kubikuramwo. Ejo bundi twagiye tubona abakozi b'iperereza begera umunyamahanga yariko agerageza kugabanya ivyo afise, bamutegeka gukura mu masakoshi ivyo afise vyose. Abikuramwo, hanyuma bamubwira ngo subizamwo. Twarabiravye turamaramara. Nimwibaze ishusho bitanga ku gihugu. Ivyo izo ngenzi zigenda ziravuga ku Burundi iyo zigiye. Aeroport ni ishusho ihambaye cane y'igihugu kandi bihabera bikwira isi yose. Ubundi ibikorwa vyaho birafise ingene bitunganijwe bigakorwa mu rupfasoni. Kubona abakozi b'iperereza baduka bategeka ingenzi gukura ivyo bafise vyose mu masakoshi nibara ku gihugu. Ikindi mwodukurikiranira n'abakozi babiri, Odette na Vianney, twabonye bafatwa ejo. Mwokurikirana iyo bajanywe n'ico bafatiwe. Murazi ko iyo umuntu adatabarijwe kare ashobora kugira ingorane.
Aya makuru arahambaye. Ikibuga c'indege ni ishusho ihambaye y'igihugu. Abantu bamaze kugendera ibihugu vyinshi usanga hariho ibihugu bacako umugani kubera ibibera ku bibuga vy'indege. Sikosa kugira abakozi b'iperereza ku kibuga c'indege, ariko bakwiriye kumenya kubaha ibikorwa vy'abasanzwe bakora ku kibuga c'indege, bagacunga ko ata makosa ahakorerwa canke ko atavyo bangamira umutekano w'igihugu bihabera. Bokwirinda gose gukubagura ingenzi. Ico ni ikintu cambika iceyi igihugu. Ngubwo rero bimwe mu vyavugwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura, ariko bamwe n'abandi bati iperereza ni ikinyegezwa c'igihugu, kuko ibihugu vyinshi urasanga abakorera iperereza batamenyekana. None mwebwe mubazi bose ni kubera iki? Ati njewe nibaza ko controle atari mbi, igihugu cose kirafise uko gikurikirana umutekano waco. Ivyo ni bimwe bamwe n'abandi bagiye baravuga kuri iyo nkuru twabashikirije. Akaba ari inkuru yivugwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye i Bujumbura. Mu makuru yacu y'ubuheruka hari inkuru twabahaye y'umuhindi yakubita umukozi yoba agira ahungishwe mu mpisho. Vyo bikaba vyarabereye mu Cibitoke. Wa muhindi yakubita umukozi yoba agira ahungishwe mu mpisho. Abakozi bakorera Societe Angelique International Limited bakaba baratwandikiye bavuga ko bafise amakuru ko umuhindi Amit Soni aherutse kuboneka mw'ireresi ariko arahuragura umukozi yoba agira asubizwe iwabo mu mpisho. Inyuma yuko tubahaye iyo nkuru, kuva dushize ahabona amasanamu ya Amit Soni ariko arakubita umukozi yitwa Noah, iyi ndwi yoba rero itoroheye abatwara Angelique International Limited. Abategetsi barimwo buramatari wa Cibitoke barishikiye kubaza ivyo bintu. Abakozi bakeka ko hariko haratangwa ibiturire bikomeye ku bategetsi. Noah n'abandi bakozi bazi ikubitwa ryiwe ngo boba nabo basabwa kutitwara. Abakozi bafise amakuru ko Amit Soni ngashobora kurira indege umwanya uwari wo wose kugira ntakurikiranwe. Ivyo gukubitwa no gufatwa nabi cane abakozi ba Angelique International Limited baremeza ko bikorwa cane muri iyo societe. Mushikiranganji Deo Rusengwa Mihigo ajejwe abakozi kugeza ubu ntaraja kubaza ivyo bintu. Abashikiranganji bajejwe umutekano n'ubutungane ntaco barakora kijanye n'ayo masanamu yababaje abarundi benshi. Birateye isoni kubona umurundi afatwa nk'umucakara mu gihugu ciwe. Yo muhindi rero akaba barondera uko bashobora kumuhungisha, kandi ngo hakaba hariko haratangwa ibiturire, ivyo benshi bafata nk'akamaramaza. Mu makuru yacu yo hanyuma, nk'uko namye ndabibabwira, turaza kubabwira abasirikare b'u Burundi baguye mu migwano. Abasirikare bashika 20 barishwe, nayo abarenga 10 barakomereka mu ntambara z'abahuje n'umuhari FNL muri Kongo. Turaza kubaha idonido mu makuru yacu hanyuma. Turaza gusimbira mu makuru avugwa muri politike. CNDD-FDD iriko irakoresha izira zose harimwo no gukoresha inguvu ngo bikunde igume ku butegetsi. Turaza kubaha amakuru mw'idonido kubirabana n'ivyo bintu n'ayandi makuru turiko turabategurira. Muraza kugenda murayakurikira vyose twabiteguye. Wewe ico utegerezwa gukora conyene no kubana natwe maze ukaraje ukurikira amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Ndakengurutse cyane rero kuri mwese mubana natwe. Mu kanya ndaza kubashikiriza ayandi makuru
duhejeje kuyatunganya muraza kuyakurikira. Nizere ko rero mumeze neza kandi mwafyonze kuri subscribe.